mwotubwira nk'ibintu nka bitatu kumbure bishobora gukingira umushoferi mu gihe agize isanganya mu gihe bariko arasiganwa n'abandi. Ego urakoze cyane kuri ico kibazo mbajije. Si benshi bakunda kukibaza. Ibintu bitatu, hari cambere imodoka zabo bakoreramo zifise ivyuma zubakiyemwo indani. Nashaka yuko mwoshobora ejo mukereka abakunzi banyu ngene iyo modoka ziba zubatse indani. Hanyuma ikindi, abo bagira amahiganwa, impuzu bambara, impuzu baba bambaye ni impuzu iyo hadutse n'umucanwa mu modoka barafise hoba hariho abamaze kuba ivyamamare cyane muri aka kazi. Ego ngaha turamaze no kuronka wabaye wa mbere muri Afrika yose. Aha mu Burundi hari mu 1990. Ego turafise muri Afrika wabaye wa mbere. Uwo ngaha mu Burundi yitwa Burundi yitwa Igozen TV. Nuko reka tubaramutse tunabaha ikaze cyane mu gisagara ca Gitega. Murakoze cyane, murakoze kuduha karibu mu ntara yanyu nziza. Mwaheruka kuza Gitega ryari? Twaheruka ngahe Gitega mu mwaka uheze. Twarakoreyeho rally twari twise KCB rally Gitega. Twari twayikoreye ngaha mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Ego hari ni higanwa rikunzwe cyane mu Burundi ndetse no mu yandi makungu, ariko ako kajambo karanyuze abantu benshi aho je nk'umusatirizi nanje shaka kumenya kwanza hari mbega kisigura iki, kubera iki iri higanwa mwagise hari hari ibi dutegura amahiganwa dutegura turafise abadutwara kw'isi yose aribo babitanguje. Rero twebwe ngaha natwe iryo ni jambo ryashizweho n'abategura amahiganwa, rero tukavyita yuko ari hari mugabo muri uyu mukino wacu hariho ivyo bita slalom, muramubibona duha tubikorera mu gisagara ca Bujumbura, aho duha n'abantu basanzwe uruhusha wo kugira batwereke ubuhinga bazi. Hari rero nayo ni higanwa riba ryateguwe mu mategeko agenga aya mahiganwa dutegura. Hariho byinshi bisabwa, hariho abashoferi batwara bategezwa ko bafise impusha zitangwa na twebwe dutegura amahiganwa. Hanyuma n'ikindi, aba bahiganwa baba bafise imyambaro ibaranga, twama dusaba yuko itezwa kuba ikwije amategeko. Eka n'imiduga yabo ntaho isaniye n'iyindi muhora mubona. Rero urumva hari n'ikintu novuga ko ari ikintu kinini kijanye n'amahiganwa y'imiduga, mugabo biciye mu mategeko, bifise amategeko bikurikiza. Ego mbega ido nido giri higanwa rigiye kubera mu gisagara ca Gitega rizotangura ryari, hama mwabiteguye gute kumbure kugira ngo abadukurikirana abamenye neza byimbitse ivyiri higanwa rigomba riberenga mu gisagara ca Gitega? Ego murakoze cyane. Iri higanwa rya Gitega twatanguye kuritegura haraciye iminsi, kuko mu gutegura aya mahiganwa tuyategura nk'amezi 3 imbere y'uko aba. Rero twahisemo rero kuyakorera mu mabarabara 3. Amabarabara 3 ari ryo ibarabara riva ku Ruvubu hajya ku kiraro ryerekeza ahantu hitwa Ntunda, rigaca Mugera kuri Paruwasi. Hanyuma hariho n'ibarabara riva Bugendana ryerekeza Murayi. Hanyuma irindi barabara ni barabara rya riva Giheta ryerekeza Gishora. Nayo mabarabara twahisemo gukoreramwo, ni nayo ejo iyo miduga izoba iriko irahiganirwamwo guhera saa 4 mu gitondo gushika saa 1 n'igice z'ijoro. Rero iyo hari kazoba umunsi umwe, mugabo akabijya twongeyemwo nuko hariho nihiganwa bazokora mu ijoro. Ego ndashaka kumenya abashoferi mbe bavuye mu bihugu, ndazi ko ndakeka ko abashoferi bavuye mu bihugu bitandukanye, ni nk'ivya abashoferi dufise abiyandikije n'imiduga 11. Iyo miduga 11 niyo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama wundi muduga umwe uvuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Rero nibo biyandikishije, nibo bashoboye kwiyandikisha kugira bagira amahiganwa, ni nabo bazotangura ihiganwa
mugabo muri abo bo ngaho i Burundi hariho n'abari bamaze imyaka ishika kuri 17 badahiganwa ngaha bagarutse rero gukora amahiganwa ngaha muri iki gihugu cyacu Burundi. Mbega mwisunga iki kugira ngo mwemerere umushoferi kumbure kuza muri iri higanwa rya Rally? Ego nabivuze ubwa mbere ibintu vya Rally bifite amategeko bikurikiza. Rero twebwe umuntu kugira yemererwe guhiganwa hariho ibintu bijanye n'uruhusha ahabwa atezwa ko afite uruhusha gutwara imodoka yahawe na leta y'u Burundi, permis de conduire. Hanyuma akaba afise n'uruhusha rwo gutwara imodoka ya Rally yahawe na dutegura amahiganwa. Rero kugira aronke urwo ruhusha hari byinshi ategezwa kuba yakwije. Hari turaraba ikijanye n'amagara yiwe ngene yifashe, dufise muganga dukorana, abo bahiganwa batezwa kuja kwipimisha tukaraba yuko atabibazo bafise, yuko ari abantu bakomeye atakibazo c'amagara bafise. Hanyuma mu nyuma yaho hariho n'ivyigwa bategezwa gukurikirana bijanye n'ingene amahiganwa ategezwa kugenda, bijanye n'amategeko agenga uyu mukino. Hanyuma inyuma y'ivyo rero kandi ategezwa kuba afise n'imodoka ikwije amategeko asabwa n'irishira hamwe ritegura amahiganwa. Hari vyinshi rero umuntu ategezwa kuba yakwijije kugira yemererwe gukora uyu mukino wa Rally. Mu bashoferi ho harimo abige uyu mwaka hariho abigeme bakoze, mugabo muri Rally Gitega nta bigeme muzobona, ahubwo muzobona abakiri bato. Hari abahungu bakiri bato muzobona bafise hafi imyaka 18 gusa bazohiganwa muri higanwa. Turafise abahungu bagerangira kuri batatu muzobona bafise imyaka 18. Rero nico kitwereka yuko aya mahiganwa ariko aratera imbere umukino wacu uri kurakundwa kandi n'abavyeyi bariko barawukundisha abana babo. Ego mwotubwira nk'ibintu nka bitatu kumbure bishobora gukingira umushoferi mu gihe agize isanganya mu gihe bariko arasiganwa n'abandi? Ego urakoze cyane kuri ico kibazo mbajije, si benshi bakunda kukibaza. Ibintu bitatu, hari cambere imodoka zabo bakoreramo zifise ivyuma zubakiyemwo indani. Nashaka yuko mwoshobora ejo mukereka abakunzi banyu ngene iyo modoka ziba zubatse indani. Hanyuma ikindi, abo bagira amahiganwa impuzu bambara, impuzu baba bambaye ni impuzu iyo hadutse n'umucanwa mu modoka barafise amasegonda agera ku 10 yo gushobora gusohoka mu modoka ntihagire n'ikintu na kimwe baba babaye. Hanyuma ikindi muramubona ko bambara n'amakaske, za nkofero mugabo sinka zijya z'abatwara amapikipiki, bo bafise inkofero zirimwo n'amaradiyo bashobora kuganira, kandi izo nkofero zabo baba bambaye zibakingira amasanganya, ntaco bashobora kuba. Rero uyu mukino twama tubwira abantu n'umukino kubagira Rally, n'umukino bafise umutekano ukwiye muri vyo, kuko bobo baba bakingira bikwiye. Ahubwo dusaba yuko abantu baza kuraba aribo bava mu nzira, kuko umuvuduko w'imodoka uri hejuru cyane. Nico gituma rero duhimiriza abantu musanga twugaye n'amabarabara iyo mikino iberamwo, abantu twabwira ko begegwa inyuma bagakura abana mu nzira, eka n'ibitungwa batunze bakabikura mu nzira kugira ntihagira amasanganya aba. Yego turetse ukuryoherwa kumbure mu gihe umuntu aba ariko ararorera ukuntu bahiganwa, inyigisho canke ikindi kintu umuntu ashobora kwigira muri Rally kiba nk'iki? Ikintu twigisha muri Rally, murazi yuko siporo zose zunga ubumwe bw'abantu. Abantu bavuye mu bihugu bibanyi, abantu bavuye ahandi baraza gutembera igihugu bakabona yuko amahoro aramye ngaha mu gihugu cacu. Ico kintu ni ikintu gikomeye cyane. Rero ni n'ikintu cereka ingenzi aho urwego rwo kwakira ingenzi mu gihugu rugeze. Ivyo ni ibintu ni image ya Rally nico yerekana. Navuze ko yerekana ubumwe, irerekana aho ishusho y'igihugu igeze, eka n'ikindi irinjiriza n'igihugu, kuko ingenzi ziraza abaza guhiganwa bashikira mu amahoteli yo mu ntara zitandukanye, araharonkera koyokwe, eka n'abadandaza bato bato gushika ku mudandaza muto muto bararonka ico
baba bungutse muri hari baradandaza ivyabo. Ikindi naco dukora twama tubwira abantu iyo dutegura amahiganwa hari igihe amabarabara tuyasubiramo, amabarabara tukayakora, ibitarugwa tukabisubiramo. Ivyo ni ibintu dukorera aho twagiye guhiganirwa, hanyuma kugira bifashe abantu bahaba ngaho habe uruja n'uruza rugende neza. Ivyo nivyo bintu rero hari ikora, igakorera igihugu, igakorera n'abakunzi bayo. Mbega muri ayo mabarabara kumburimo mufata mu gihe baba bariko barahiganwa, security ibiteguwe gute kugira ngo ntihabe ama accident canke abanyagihugu, ngo kubera ko baba bafise umuvuduko urenze mu gihe rero ndibaza ko hoba hatari security kwiye, urumva ko ama accident yoba menshi ku bene gihugu. Ego murakoze. Mu gutegura amahiganwa tubanza hariyo impusha tubanza gusaba. Turasaba impusha muri ministeri y'intwari yo hagati mu gihugu, turasaba impusha muri ministeri ijejwe inkino. Ivyo vyose rero mu gusaba izo mpusha turerekana ibikorwa vyose aho bizogenda biraca. Rero iyo dukoze hari turafise ambulance ziba zihari, ntidushobora gutangura uyu mukino. Nico kintu muri amategeko nababwira hakiri kare, nico kintu dutegezwa kuba dufise. Ihari nishobora gutangura hatariho ambulance. Ihari nishobora gutangura iyo abajeje umutekano batashitse aho hantu ku masaha, eka hariho nabo twita aba officiel bahora badufasha mu gutunganya amahiganwa, nibo bashika kare aho hantu bakugara amabarabara, bagashiraho n'ivyapa vyerekana yuko ibarabara ryugaye. Rero aya mahiganwa aba ateguye kugira umutekano w'abaje kuraba ubumeze neza, eka n'uwabakora hari ubumeze neza. Mbega kubijanye n'ibinyobwa canke ibifungurwa kubazo babishikiye muri ico kibanza kugira ngo babarorere batanyotewe canke badashonje bizogenda gute? Ivyo vyose birateguwe. Ahantu abantu bazoja kwivuna umusase twarahateguye. Ni kwibarabara riva mu Kibimba rikerekeza ibugendana. Bamaze kugenda ibirometero 2 bazokata iburyo bamaze gukata bazogenda nk'ibirometero nka 3. Aho hantu rero babateguriye hazoba haboneka, kandi tuzoba twashize n'ivyapa vyerekana yuko aho hantu ari ahantu hateguwe kugira abantu baje kwivuna umusase, baje no gufungura aho hantu. Hanyuma ico nashaka kongera ko nuko twashaka gusaba abantu abakunzi b'uyu mukino yuko bonywa bigerera, hanyuma turifuza yuko abaje kuraba bataha amahoro iwabo, bashika amahoro iwabo. Rero baryoherwe banywe bigerera. Murazi ko ivyuma bidasezerana. Ego imodoka wayinyoye uyitwaye wanyoye si vyiza, kandi birahanwa n'amategeko. Rero abantu bamwe bigerera barondere abazobatahana, hanyuma bashiki wabo amahoro, nivyo twifuza. Yes, mu kurangiza ikiganiro cyacu reka sinogenda ntakabajije akakantu, reka ndakabarize abadukurikirana bose. Mbega mwisunga iki kugira ngo mubone abatsinze abandi, na cyane cyane baje bashoferi bariko bari mu higanwa? Ikintu onyamukuru mwisunga murabiki kugira ngo bavuga ati naka yarushije ubuntu? Ico dukora muri aya mahiganwa, nkuko nababwiye bafise amabarabara bacamo, ayo mabarabara bayugaye. Rero turaraba umwanya umuntu yakoze mu guheza ivyo birometero tuba twabahaye bakoze. Nimba twabahaye ibirometero 18, ubikora mu mwanya muto. Rero babikoze inshuro 3 duteranya izo nshuro 3 zose tukaraba uwabikoze mu mwanya muto rero ni waba yarushije abandi. Nuko ni nkuko hariho n'abahanwa, hari ibihano baronka. Uko guhanwa nako biba byagenze gute? Iyo batashitse ku isaha bategezwa gutangurirako, bafise isaha bategezwa gutangurirako tuba twabandikiye. Iyo bacerewe barahanwa. Rero ivyo vyose ibihano, baronse ibihano, hari iminota yiyongera kuri ya yindi ategezwa kuba yakoze aho hantu. Ariko nibaze ko mu gihe imodokari imugiranye ikibazo, muri uwo mwanya ndakeka mumuha iyindi chance kumbure yo gusubiramo. Kenshi iyo modoka yagize ikibazo ataraheza iryo barabara yaciyemo, ararindira abandi bagaheza, ashoboye gukora imodoka yiwe igakoreka,
arabandanya, atabishoboye hari ikibanza tuba twabateguriye bakoreramo imiduga. Iyo kenshi bahejeje gukora nk'ayo mabarabara 3 bayaciyemo bwa mbere, baraza bakaruhuka bakaraba imiduga yako imeze neza. Uyu mwaka tuzobikorera hajya kuri gare routière Gitega. Aho rero niho mushobora no kuza kuraba rero iyo miduga ngene niba yubatse indani, mukaraba niyo myambaro yawo ngene niba imeze, canke murashobora no kubirabira aho bazofatira départ officiel ejo mu gitondo 3:45. Rero uwagize ikibazo n'imodoka turamuha uruhusha rwo gushobora kubandanya. Mugabo hari kenshi aho abona ati imodoka ntibinkundira, ntegerezwa kwishira ku ruhande ndeka abandi babandanye bahigana. Nabivuze ivyuma ntibisezerana. No munsi ushobora kuba waje witeguye, ejo mu gitondo imodoka yakije ikakwankira. Nimba atari banga ubushimwe bubutunganije gute? Ubushimwe dutanga n'ubushimwe tuba twahejwe n'abadufata mu mugongo, hama natwe turatanga ibikombe. Nivyo nta bushimwe buhanitse dutanga. Abadufashe mu mugongo nibo baza bateguye ivyo batanga, hanyuma natwe tugatanga ibikombe. Yego, hoba hariho abamaze kuba ivyamamare cyane muri aka kazi? Ego, ngaha turamaze no kuronka wabaye wa mbere muri Afrika yose. Aha mu Burundi hari mu 1990. Ego, turafise muri Afrika wabaye wa mbere. Uwo ngaha mu Burundi yitwa Costa Walter. Ego, yabaye wa mbere muri Afrika mu 1990. Rero urumva abadereva bacu ngaha muri iki gihugu barazwi cyane aha muri aka gace ka Afrika, yuko ari abadereva bazi gutwara imodoka, kandi kuko murabona amabarabara dukoreramo ngene ameze n'amabarabara asaba ubuhinga bukomeye cyane. Rero turazwi neza ngaha muri Afrika, kandi n'ikimenyamenya uyu mwaka twarasubiye kwakira ihiganwa rya Afrika ngaha mu gihugu cyacu Burundi, hari haheze imyaka 30 tutajyakira. Yego, abigeme ntibitinye kumbure nabo kwiyandikisha muri bihigana? Abigeme navuze ko basanzwe bahari, turabafise, gusa nuko muri higanwa ryo muri hari Gitega ntawe muzobona. Mugabo turafise abafise impusha zo kugendesha imodoka zo kwiruka ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Turabafise abigeme bashika kuri 4. Ego, turangiza ikiganiro twibutsa akazina babita bande? Ego, muvahe unatwibutsa neza na neza ejo aho bukera ingene ihiganwa ritunganije. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Jewe nitwa Negamiye Adon, nkaba nshinzwe gutunganya amahiganwa mu ishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga ngaha mu gihugu cyacu Burundi ryitwa Club Automobile du Burundi. Hanyuma ihiganwa tuzokora ku munsi w'ejo ni ihiganwa twitiriye intara ya Gitega, hari do Gitega, rikazotangura ejo mu gitondo 3:45 niho bazohaguruka bwite aha hafi y'isoko rya Gitega berekeza ku Ruvubu. Iri ni higanwa rizoba umunsi umwe, mugabo hariho nakabijya tukazokwiruka no mwijoro ngaha ayi. Ndabashimiye cyane ko namwishikiye ngaha, kandi tukaba n'ukuri imiryango y'uguru kuri mwebwe n'abakunzi banyu. Turasaba muzobashikirize ngene ibintu biko biragenda, kandi iri jwi ryacu murishikayishe kure ko ndazi ko mubishoboye. Hama turashimye cyane rero kuri aka kanya mwafashe ko namwaje ngaha. Hanyuma isango ni ryejo, karibu murabire higanwa ngene rizogenda. Igozen TV.